Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino nk'iperereza ngateka zina muntu indero ndetse nani makuru yose abariko aravugwa mu makungu ya kure ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni iteka n'umunezero ntangare gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi chaîne ya YouTube ya Isange TV mbonesha kuri bashikiriza amakuru ibiganiro utosanga kuzindi mbonesha kure ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yisaha amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mugihe icuka kitari ciza kibandanya kigaragara hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca aho Gervais Ndirakobuca yagiriza umukuru w'igihugu ngo ko ari we yatumye ibibazo byose bihanze u Burundi bishika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo ko nawe agomba kumusangisha arenge yome bunyoni uyu akaba ari uwo Gervais Ndirakobuca yasubiriye. Gervais Ndirakobuca aragirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho ndetse bivuga ko ngo yashatse ku umugandagura ku munsi w'ejo mwijoro ubwo ngo yaratahutse avuye mu gikorane. Gervais Ndirakobuca kuva yagashika mu mabanga icuka kitari ciza casubiye kwaduka hagati impande zombi aho rero Gervais Ndirakobuca yagiriza umukuru w'igihugu nguko ari we ibibazo byose bihanze Burundi ari we yabizanye. Gervais Ndirakobuca yaravuzwe mu mabanga atari makeyi muramuzi ko yakoze mu gipolisi ariko mu minsi heze yarahawe akaruhuko n'umukuru w'igihugu aho ndetse abakurikiranira hafi ibya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko ubwo yageragezaga gukura Gervais Ndirakobuca umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yarafise umugambi wo gushaka gutembagaza Gervais Ndirakobuca ariko ngo bakaza kumuhanura ko ivyo yo bakoze ngo bitoba ari byiza mu burongozi bwa Evariste Ndayishimiye ngo amakungu ashobora kubibona nkaho Evariste Ndayishimiye ngo ari we kibazo muri politike. Ibi kandi biruko mu gihe amatora yimirije muri umwaka wa 2027 akaba ari amatora rero y'umukuru w'igihugu gusa abanyagihugu bakaba bahagaritse umutima bavuga ko mu gihe Evariste Ndayishimiye yakwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abanyagihugu bo bazokwirara mu barabara ndetse bakiyamiriza ivyikiringo ca kabiri cy'umukuru w'icamatora y'umukuru w'igihugu. Ni mugihe kandi n'ubundi murabizi ibyashitse mu bwo umukuru w'igihugu ubwo wari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yiyamamazaga mu kiringo ca gatatu. Murabizi neza ko abanyagihugu batari bakeyi bihereje amabarabara bakiyamiriza ivyikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza nubwo mbeshi muri bo bamwe bagandaguwe abandi bagapfungwa abandi bakaborezwa igufwa ndetse abenshi kuri ubu bakaba bakiri muri gereza. Ivyo biruko kandi mu gihe Gervais Ndirakobuca we avuga ko nawe ari mu bazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 ibintu bitavuga ko rumwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'abahagarariye umugambi uri ku butegetsi wa CNDD FDD gusa bigaragara ko Gervais Ndirakobuca yamaze guhuza amaboko no mu nyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Nyeriteka Reverien Ndikuriyo aho bose bafise umugambi wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Biboneka ko rero intwaro ya Evariste Ndayishimiye irambiranye ku butegetsi ndetse n'abanyagihugu bigaragara ko bamaze kuyirambirwa. Gervais Ndirakobuca rero atagufyina umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba kuri ubu ngubu amujanye mu mvuto aho ndetse amusangishije uwo yasubiriye arenga yome bunyoni. Gervais Ndirakobuca yagirizwa kugerageza gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi murabizi neza ko ari navyo uwo yasubiriye arenga yome bunyoni nawe arivyo yagirizwaga ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Gervais Ndirakobuca rero kuri ubu ngubu akaba amaze gushikanwa mu mvuto igipolisi kiramujanye umuduga w'iperereza ukaba umaze kumurengukana ngaho nyene akaba maze
gushikanwa mu kasho ngaha nyene akabajanwe mu kasho ka komisariya nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanije abidushikiriza ngaha mu Burundi. Tunyarukire mu byaraye bibaye Igitega nyuma y'uko rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yitabiriye igikorane ashimira Imana imyaka 5 amaze ku butegetsi, aho perezida rero Evariste Ndayishimiye yahaye itsinzi ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe mu gikorane cariko kirabera Igitega kuwa 21 ruheshi y'umwaka wa 2025. Imyaka 5 iraheze ashize ku butegetsi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahimbaje isabukuru y'ikiringo ciwe Igitega abikoreye mu gikorane carimwo amajambo ya politike. Mu gihe ashimishwa n'ivyo yaciyemwo, arihaya ko yatsinze abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko mu ubukene bwugarije abanyagihugu amajambo yo kwiyerekana ko yatsinze ntatuma abantu banyegeza umubabaro bafise. Inyuma y'imyaka 5 yashizwe mu mabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahimbaje isabukuru yiwe yo kuja mu butegetsi abicishije mu gikorane c'amasengesho kuri wa 4 wa 20 ruheshi ku kibuga Ingoma c'Igitega, umugwa mukuru wa politiki w'igihugu c'u Burundi, catunganijwe mu gihe ibintu byinshi bikenye kikaba kandi citabwe n'abantu bakeyi cyane. Ibikorwa byinshi hagati y'imisa ndetse n'ubutumwa bwa politike. Uwo munsi wa gatatu watangujwe n'imisa kuri Paroisse Catholique yitiriwe Umweranda François w'Azize yo mu Ngagara murantunga yo mu Magarama. Ikaba yasomwe rero na Musenyeri Bonaventure Nahimana, musenyeri mukuru w'Igitega. Uwo yavuze ko ari igihe co gushima kubw'iterambere ryaciswe ko mu gihugu c'u Burundi, ariko agahamagarira abantu kugira ubumwe ndetse no kubanirana neza no kubana neza n'abanywanyi. Ico gikorwa cose c'abantu igifise aho kigoyagoye, niko yavuze mu nyigisho ziwe, akabasaba ko hotahurwa amakosa yakozwe n'ubutegetsi maze akizera ko ejo azaba ari heza. Ku kibuga c'umupira Igitega Ingoma, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ijambo rirerire, aho rero yagereranije imyaka 5 arongoye igihugu n'imyaka 7 ya mbere y'ubwami bwa Dawidi muri Bibiliya yari ngo yuzuyemwo ingorane n'itsinzi ndetse n'inzitizi ntangere. Atavuga amazina, yagarutse ku bantu bamwe avuga ko bashatse kugwanya ubutegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Hari uwigeze ngo kuntazira Adoniya ngo yari yiyimitse ubwiwe, uwundi ngo ni Salomo yibaza ko ngo yashobora kunkura, ariko ngo byose byagarukiye ku ukwifuza bitagira aho bihingukira. Niko yavuze, aboneka ko yishimiye ko yatsinze abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yaranashimiye kandi ko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD urambye ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005, akemeza ko abanyagihugu bose babongeye ngo kuwushigikira mu matora yo kuwa 5 ruheshi y'umwaka. Evariste Ndayishimiye yari yamirije kandi amacakubiri yatewe mu Barundi n'abakoroni, agacerere kukuri kujanye n'ingorane n'ubutunzi. Mu gihe igihugu c'u Burundi gihanzwe n'ikibazo gikomeye cyane c'ubutunzi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyigeze avuga na rimwe izo ngorane: ubukene bw'igitoro, ubukene bw'amafaranga y'agaciro, ubukene bw'isukari ndetse n'ibindi nk'ibinyobwa. Nta na kimwe yavuze mu ijambo ryiwe yashikirije. Abitavye bari abategetsi benshi, abanyagihugu bo bakaba bari bake cyane. Naho vyari igikorwa c'igihugu, abanyagihugu ntabwo babyitabiriye ku bwinshi. Ikibuga Ingoma carimwo abantu bakeyi cyane, abeshi bari abategetsi n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kuba abanyagihugu bitavye ari bake byerekana ko hari ibibazo ku banyagihugu.
Ibihe bitanu bikuru vyaranze imyaka itanu ya Evariste Ndayishimiye kuva mwaka w'2020 gushika mwaka w'2025. Icambere ukwimikwa vyihuta Ruheshi 2020 yashizwe mu mabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi, aha akaba ari nyuma y'urupfu bw'iturumbuka rwa Petero Nkurunziza imisi mike inyuma y'amatora. Ica kabiri urugamba rwo kugwanya igiturire umwaka w'2021 yaratanguje urugamba rwo gutanga inyigisho zo gushira ku murongo abari mu nzego ariko nta musaruro byigeze bizana. Ica gatatu hari gutunganya ibyo kugwanya ikiza ca COVID-19. Evariste Ndayishimiye yaremeye ko COVID-19 ihari, asaba ko abantu bitaho ingingo zo kwikingira atandukanye n'uwo yari yasubiriye Petero Nkurunziza. Ica kane gukaza inguvu ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, aho byatanguje kuva mu mwaka w'2022 gushika mu mwaka w'2024. Ihagarikwa ry'abanywanyi b'umugambwe CNL, aho hajeho gukura ubwigenge kwama yagiriza abamurwanya. Ica gatanu habaye amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine yo kuwa gatanu Ruheshi uyu mwaka wa 2025. CNDD-FDD niyo yatahukanye intebe zose mu nama nshinga amateka mu matora abenshi bavuga ko atarimwo ubwigenge, naho umukuru w'igihugu avuga ko yatsinze. Abasesanguzi benshi babona ko imyaka itanu amaze ari ku butegetsi yaranzwe n'ukwemera ibyo atari bushire mu ngiro, intwaro y'agahotoro n'ubukene budahera, bakabona ko ico kiringo ngo caranzwe no kunanirwa gushira mu ngiro ivyo yiyemeje, nkuko abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibinyaga binini babandanya babishikiriza. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari ko tubashikiriza kuri gisaha. Tubaye dusozereye amakuru y'iyi saha ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Imbonesha kuri bashikiriza amakuru ibiganiro utosanga handi, amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Isango y'amakuru araza kubagezwe ko ni ku masaha akurikira. Reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru twari ko tubashikiriza. Dusozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.